mu ngendo yatanguye ku mitumba yose mu ntara ya Bujumbura, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara Emmanuel Nkeshimana yazitanguriye ku mutumba wa Rutegama wo muri komini Sare kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka wa 2021. Avuye aho kuri uwo mutumba yaciye aja ku mutumba wa Bibare aho yakiriwe n'abenegihugu benshi mu kanyamuneza ntangere. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ari kumwe na mugenzi we muri komine Isare baciye bugurura ibuye ry'urutare ryubatswe n'abagumyabanga bo kuri uwo mutumba wa Bibare. Ijambo ry'ikaze umunyamabanga w'umugambwe ku mutumba Bibare ahejeje kwerekana ivyo bariko barakora mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu mwaka wa 2025 yasavye ko boshigikirwa mbere bakanaronswa n'amatara aho mu kigwati ca Rugaragara. Mbere icyo gihe mukubiza ngomba tusabe mutuvugire mikumini badushire linyi natwe kabani Umunyamabanga muri komini Sare we yarashimiye umunyamabanga mu ntara ku kuntu yashimye gutangurira izo ngendo muri komine Isare no kubona yarasubiye kwizerwa muri ayo mabanga. Umunyamabanga mu ntara mu ijambo ryiwe ati ntidukeneye intama ziguma ziyerereza. Nibaza ko mva ngaha mwese tubashize hamwe mu ruhongore. Ntidukeneye intama ziguma ziyerera burya umwungere bica bimugora, sivyo? Kandi naje mu gihe ciza abakatolika ndetse n'abandi bemera barazi ko ari igihe cyo gushikira, sivyo? Tegura amayira ninde yabivuga Yohani ari hehe mu Bugara, tegura amayira intama zose zazimiye muzigarukane mu ruhongo. Aha rero ico catumye mvi mutamu kugira ashike ngaha kandi azi ko bikoreka ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu ukeneye guhunga Imana nawe agirane ayihungira ko, sivyo? Ahejeje gutanga impanuro nyinshi ku miryango yaciye yakira abashasha 29 bemeye kwifatikanya n'abagumyabanga, abo nabo bakaba bavuye mu mugambwe CNDD. Kibanza chambere abakuchiri ichobo wabenuliye bashachora barakuguma imyaka n'imyaka yagasuzuguro. Muri abashasha bakiriwe Abel Ishimirimana batazira kivumvuri yarakengurutse kwiteka batewe bakaca bakigwa icese.